Ego ni kare. Nuruhe ruhara rw'umuziki mwiterambere ryigihugu. Bidugira ko rero kubera wumvise ngo ndumuririmvyi. Bon, oya ndashaka kukubaza ku kabazo parce que c'est nyene ako nari nateguye niko nari nateguye kubaza. Muri urwo ruhara rw'umunyamuziki mu Burundi turacari kure. Yeah. Turacari kure kuko nimba umuntu w'igihanganye nka Big Fizzo Ego. ashobora kugenda agasohora indirimbo hanyuma agacaza kugwana na promotion yayo biracari kure. Aza kugwana na promotion kandi jewe ndiko ndayivuza kuri gusa muhira. Ibazi. Ibintu birababaje. Babaye dubaye ducuruza imiziki ikagugwa. Yeah. Nabene gihugu imbere yuko bayivuza byo bari byiza kuko abandi aho badusigiye naho kandi nibaza yuko abajeje kubitunganya nabo bariko baravyumva baza babikorere ko kugira ngo baje kubikorera mu nabandi. Hanyuma kuri YouTube naho urabizi ko hari ikibazo c'abantu dukoresha udutelefone agakonegisiyo bukiye bugasanga kandi nitwibagire n'abantu rega ni bakeye ubonye Diamond yasohoye indirimbo Hello guys, ndabaramukije abakunzi bo kumugwa Media TV, nizere ko mumeze neza. Guys, mwabonye ko nambaye logo yo kumugwa Media TV. So uyu munsi murabona ko ndi kumwe n'Ngiki gikuje mu condition muri byose. Nawe reka kurenza. Oya nibyo. So ndabaramukije cyane kuri micro muri kumwe na Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri. Ugenyene mumenyereye ntigera hinduka Mafseri kandi murabibona ko nguma nyene simubizi. So munkaba uyu munsi natumiye. Mwashonda kuvuga izina canke wivuge. Oya reka nivuge kubera imfizi irivuga. Urakoze. Reka tumwakire rero. Okay, reka mbanze ndamutse kwanza bariko baradukurikirana. Kandi ndaguhaye ikaze ku ibwami bwo kumugwa Media TV. Kumugwa Media TV. Na Miss Mafseri. Yes sûr. Uzi yuko wogira ngo warabitsindiye. Mafseri wobwira ngo yize mu mashuri kwere? Naragize ama information hajya bitese nyene. Uzurangira aho nja kwiga. Uzurangira aho ndongeka umujeri wanje nawaze kuhiga. Uramufise hajya? Abantu bari. Attention. Umuntu nabonye imbokiraho ni nagatuza karaho ntiyobura umusheri. Abi wacu bamukinegero nk'abana bo kwa patiri. Mana yanje wewe rero ni too much reka tukwakire wibwire abakunzi bo kumugwa Media TV. Okay uje turiko turavugana ni G-Doc. Yep. Ariko kandi hariho n'izina rindi beshi basanzwe bazi mugabo riri kure cyane. Ni Nzisabira Leonce. G-Doc mugabo izina ngira rizibake. Rizibake cyane. Jewe nawe ulimenye ubunyene. Yo, aya naenda rize antuka. Warusanzwe urize. Ngo usanga n'abana bimaze kubyumva. Antuka ushobora kubusoma ibitabo. Ego. Kuko udasoma ibitabo ntajye. Oya ntajye nomenya. Oya ndabisoma vraiment ndamuna akunda gusoma ibitabo cyane. Ego cyane. Ego. Hanyuma rero bimeze gute Miss Mafseri? Kandi aho wari nkumbuye. Warushaka kumbona. Icamamara. Namushaka kunwenza. Oya Jesse ndicamamare bashira bakunda kuvuga abantu benshi ngo aragara arishima. Guys, ntavyo witindagura kandi nta vanguard ndagura nk'abandi ariko ni vuba. Urumva rero ndakubwire kugara ubifitiye uburenganzira igihe wabirondeye. None warabirondeye none hari umuntu mazoko ikorura ritanga urumwe n'igihugu mu bandi. Yego ico coco uragara uko ubishaka mwibarabara mugabo ntutuke umuntu urenganye ubundi ntihagire ubuhonyanga ntabindi n'ahandi ho mwibarabara naho uzoshaka ukaryuzura kuko imodoka irenganye urabe gusa yuko nawe urengana mu mukono w'imodoka ntabindi nta kindi ahandi ibindi byose ubifitiye uburenganzira. Merci. Ubu ngiye kuza ndagaragaza mwavyumvise ko ndafitiye uruhusha. Mugabo rero ni wagara cyane ucarugwa muri bantaho nikora. Oya mwizene ryo Yesu. Bantaho nikora ni babandi bagenda bagaye gucya taho bikora. Tanaho bashobora kwikora. Nari kari bantaho nikora badafite ikintu na kimwe.
naringize ubwoba. Oya turiko turavuga bamwe bagenda nyene bashanje amaboko neza atahantu bashobora kuyikora. Jengira gutya. Ngenda ngize gutya. Sawa. So nashaka kukubaza G-Dog, reka nkoreshe G-Dog kuko niryo tumenyereye. Yego. Ndibaza atari uruhisho usanzwe uririmba? Ego. Jenda lirimba kandi ndamaze gusohora indirimbo nyinshi. Yego. Ni kuvuga nyinshi no kuvuga zirenze imwe ziba ari nyinshi. Yego. Zishobora kuba ari zibiri. Ziba ari nyinshi kuko hajya urinze uvuga ati jewe ndasohoye indirimbo. Nurugamba? Zirenga imwe ziba ari nyinshi. Nurugamba? Yego. Cyane ko tuba twashizemo imitahe myinshi. Bien sûr. Ariko turi mu nyungu. Ubu turiho dukora ibyunguka. Amina. Nisho gituma twicaye gaho ubusa. Okay. Burya mu kanya rero mpabwa akantu nyene, nimuca mubyumva none. Aba bangaburira mu kanya. Unwe izo ushaka. Urakoze. Nakanguye guys. Mugabo ntunwe zikwibagiza gutaha. Oya. Kuko hajya n'umuhinga w'umudandaza wo muri Brarudi yari yihoje aravuga ati kano kanyobwa ndiko ndakora. Yego. Kameze neza kandi abantu bazokayoba. Naho ntafise imodoka ndafise umushoferi. Mugaravuga ngo burya rero nubwo karyoshe Yego. abantu ndabona abo havura bibagira gutaha. Shabo vyibagira bro. Aravuga ati nubwo rero umuntu ati muribuka kwigerera. Yego. Ubu rero we nawe uze kwibuka kwigerera kugira ngo ntumwe zikwibagiza gutaha. Okay, ndashaka kubaza akabazo G-Dog. Yego ni kane. Nuruhe ruhara rw'umuziki mwiterambere ry'igihugu? Bidugira ko rero kubera wumvise ngo ndumuririmvyi. Oya ndashaka kukubaza ku kabazo parce que c'est nyene ako nari nateguye niko nari nateguye kubaza. Uruhara rw'umuziki mwiterambere ry'igihugu. Yego. Novuga yuko ari ntangere. Nuruhara rukomeye cyane kubera yuko uretse yuko ngaha mu karere k'iwacu kunda gusanga umuziki umuririmvyi bariko bamufata mu muguko ibyo akora rutugenegene canke arutuntu n'utundi. Urabona umuntu uri kuramubaza ati mbe none uriko kora iki ati je ndiko nkora utuntu n'utundi. Ukamutelefona kuri telefone ukababaza ati yewe uri muduki mbega uramagana hehe ati je ndi hirya no hino. Uri hose naho uri uhagaze ati je ndi hirya no hino. Urumva bice bikugora kugira uzi kumenya aho umutora. Rero nivyo umuziki abantu benshi bakiwufata nk'utugenegene. Bakiwufata nk'utugenegene ucumengo nta terambere ushobora kutuzanira cyangwa ucumengo nta ruhara ufise mu iterambere y'igihugu. Ariko burya siko biri. Twebwe bisa bisigura yuko tukiri kure kubera abamaze kubitahura burya umuziki barawukoresha mu iterambere muri utu naturi kubera yuko umuziki ubwa mbere mu bihugu bimwe bimwe urinjiza amadolari kubera yuko abaririmbyi hari abaririmbyi basohoka igihugu kandi naha mu Burundi urabona ko biriko biraba. Basohoka igihugu bakagenda gukora ibiteramo hanze n'amafaranga binjiza bayazana amadolari. Ikindi naco ubundi turiko turakora tuba turiko turadandaza kuri YouTube canke ku buhinga ngurukana umenye butandukanye. Turiko turadandaza rero n'amafaranga yinjira kandi amafaranga yinjira n'amadolari. Ibyo ni terambere y'igihugu. Ariko saho cyane ndagomba gushimikira. Ubundi bariko baravuga ati Amerika irateye imbere cyane. Baraye ibintu byinshi kuko Amerika mu mafaranga ntisumba Ubushinwa. Ubushinwa bufite amafaranga menshi ugereranije na Amerika. Mugabo gituma baguma bavuga ati Amerika nico gihugu ca mbere gitunze ku isi. Ni kubera baraye ibintu byinshi. Barabara. Muga Ubushinwa bwo bufite amabarabara meza. Aya ntibagiye ntibaraba amabarabara ageretse. Cyangwa ngo barabe ngo abantu bambara gute ngo abantu bambara ngo bagendera mu modoka zimeze gute. Cyangwa ngo bagendera mu ndege zimeze gute. Oya. Kubera ibyo byose ibyo bihugu twari bibiri byose birabifise. Mugabe iyo bariko baravuga ati iki gihugu tugomba kugikrasa. Iyo bariko barakora classement bavuga ati iki nico gihugu ca mbere gikize ku isi. Baraba ibintu byinshi. Bararaba amafaranga. Ico gihugu gifise amafaranga gikoresha muri budget gikoresha. Ariko rero bararaba
mu gisirikare bakoresha amafaranga angana iki mu gisirikare kugira bavuge ati igihugu kirakomeye cyane mu bijanye na gisirikare ati bakoresha amafaranga angana iki mu myigisho gikoresha amafaranga angana iki mu buzima bwa misi mu mavuriro gikoresha amafaranga angana iki mu buzima bwa misi yose gikoresha amafaranga angana iki uruhara rw'umuziki rero cyangwa uruhara rw'umuririmvyi ruzakuza bariko bararaba ati mbega mu bijanye n'imico cyane cyo twokwita socio culturel imico no kubaho k'ubuzima bw'igihugu nene ntaguciriyewe urisi ko ngaho onye aho mu Burundi babireba ko cyane uko turavye muri Tanzania sivyo abarinzi bo muri Tanzania bagiye gushigikura cyane kuri Magufuli umuhisi sivyo Magufuli vraiment yaratumye abarinzi biwe bahabwa agaciro mu Rwanda Paul Kagame president atanguye guha umwanya umunsi atangura guha umwanya Medi na Doben bakajana mu rugendo niho batanguye niho just abasabo mu Rwanda nabo bazamuka bakumera nyine nk'abazamutse nyene yego eske ngaha mu Burundi abarinzi bacu n'abantu Satbi yagiye hanze sivyo igihe yagiye hanze yararirimbye kandi yararimbye neza baciye bamwongera amafaranga kubera ijwi ryiwe yaririmbye neza yego eske aba baririmbyi bacu bo ngaha mu Burundi dushaka yuko bazamuka nk'abo muri Tanzania wewe uri kuriyumvira hoko gwiki kugira abarimvyi bacu baje kuri level nk'abarimvyi bo muri Tanzania canke bo mu Rwanda ico kibazo cangaruka kwishura reka mbanza mpeza aho naringeze kandi nariko ndavuga ati mu uruhara rw'umuririmvyi ruzakuza mu iterambere y'igihugu gute nariko ndavuga ati nimba Amerika tuyizi nkuko ari igihugu c'igihanganye gikomeye cyane nuko hari mu ruhara rw'umuziki w'umuririmvyi kubona nariko ndavuga ati igihugu imico yacu iratuma naco kiba igihugu c'igihanganye ku isi kubera imico yacu kandi irafashwa naho mu gukwiragiza imico yacu ku isi birafashwa n'umuririmvyi kubera yuko nimba Snoop Dogg ashobora kwambara ipataro ya pocket kwambara ipataro pocket akagezino sivyo ino mu Burundi cyo tuvuga ati byo muntu yarataye indero ariko hari yarabihembegwa kubera yuko ibindi bihugu byo ku isi yose bica bikurikira rofete yuko byose biri influence bigakurikira uko umuntu urya muntu yambaye bisigura yuko bamaze kutudomina yego nimba Lil Wayne ashobora gufata umubiri wose akawuzuza ko amatatuwaje ucubona abana ngaho iwacu bashira ko amatatuwaje abamwe ku maboko abandi imibiri yose ahantu hatandukanye urabona no ku mabere mwebwe rimwe na rimwe ngo murashira nayo ndabona batibasiri opera niwe tuzi yuko afise amanuzenya umusakazi atene mareresi wo muri Tanzania afite tatuwaje y'amaguru y'imbwa ngaha ku mabere yego bijye rero kugira ngo babikore nuko baba bafise aho babiravye yego kandi kuba babikoze naho Amerika ibifisemo inyungu kubera bisigura yuko imico yabo yamaze gukwira ku isi yose imaze gukwira ku isi yose bamaze kutudomina baradutwara nahaza kuba atakurusha amafaranga rero aragutwara ubushinwa rero buza kwisanga budakomeye ku isi kubera yuko ufise amafaranga gusa muga nta muririmvyi numwe w'ubushinwa azwi none hari uwuzi we w'umushinwa mugabo Chris Brown aririmbye cumumenye yego mugabasha nivyo yego ruguru irakomeye irakora n'ibikoho bikomakomeye hari umuririmbyi wahuze nta numuzi muga ntishobora gukomera kubera yuko ntituyimenya ariko rero muri Amerika bo barashiramo amafaranga bavuga ati uriya muntu ko yambara ibipira birekereye tumuha amafaranga ahubwo agure byinshi isi yose cikurikira kwambara ige style yego vraiment abari ko raterera mu iterambere ry'igihugu no mu kumenyekanisha igihugu ku isi yose kumenyekanisha igihugu ntabwo wari kugenda wambaye idarapo gusa ariko imico urayikwiragiza abandi bose bagaca bakurikira bamaze gukurikira usanga bose
igihugu wakidominye. Je mbona mengo abarundi ifo ko abajournaliste baozi ba minusha ifo ko turakora ibiganiro dukwambaye impuzu z'ibiti. Neza cyane. Mugabo sinzi ko bakurikira kwambara impuzu z'ibiti. Ba ntaho bozikura kameme yo baritwa baturi unique. Sinzi ko twohura yambaye. Twadufise impuzu ziwacu nyene ntaho bozikura. Twasha tuzizimbura ntaco. Nego twazitanga ku bei chini. Niko bavuga abaswahili. Tukazishora no hanze y'igihugu. Yego prem. Urumva rero nariko ndavuga muri urwo ruhara rw'umunyamuziki mu Burundi turacari kure. Turacari kure kuko nimba umuntu w'igihanganye nka Big Fizzo ashobora kugenda agasohora indirimbo hanyuma agacaza kugwana na promotion yayo biracari kure. Aza kugwana na promotion kandi jewe ndiko ndayivuza kuri gusa muhira. Ibazi. Ibintu birababaje. Nibyo mpora mvuga. Eforo yashizemwo mu gusohora umuziki audio agakora mantu zenya clip yayo akagira na mastering akagira ibintu bikomeye cyane akaba yikokoye akaza kugwana nuko na promotion twebwe kandi turiko tuyivuza kuri gusa. Ibyo rero byose bisubiza inyuma jewe yaba noronka umuntu bisubiza inyuma umuririmvyi just bajya bafite ama YouTube bayakoresheje bayatanguje bagize ibiki je novuga ati umuririmvyi asohoye indirimbo kugira utore indirimbo yiwitere charge ubanza kumwinjiriza oya muga no mu Burundi biriko biraza turafise icizere yuko vuba bizoshoboka ngira bariko baravyumva babijije amina ubushikiranganje nibaza ko buriko buritunganya dukomeze kuvyizera ko bizogenda neza ariko rero nico nariko ndavuga abaririmbyi bacu reka nanje nishiremo je ni kubera mugabo jewe keshi nkora ivyunguka ni kubera mba ndiko keshi nsohora indirimbo ndurico kumwe n'abantu oya je nsohora indirimbo nadandaje Nezo indirimbo nadandaje kubera sohora ndagusavye ko akabango uzokibira baye kubera sohora indirimbo kuri commande mugabo musi nasohoye z'imyidagaduro naje canja hamwe n'abandi hajya wagurishije mugabo kubera nsohora agafaranga washize ku mufuko sohora kuri commande mba nadandaje urumva jewe biracatuma bukebuke mugabo umusi nakwitije kugira uze gutamba uzunze ibisusu neza mu ndirimbo yanje biryohe nanje mse binini barabizi bafisingidi nini baravyemeza yo babaze bo kumugwa media TV vraiment barabizi bace bamanuka munsi bahejeje kugira subscribe muri comment bace babidushirira reka arene adu afisingidi ngana guto turaza kubiraba neza vraiment barabizi sirahinda ndarabivuga none simvuze cyane muga bakubwira ko higanwa n'inyoni yo siya frigido oya ndaza guhaguruka mu nyuma barabizi ko ndi umuntu wa mbere ngaho Bujumbura afisingidi nziza imse just amataye ya bien buriya kiriko nubona nicaye ngaha gusa ko hacavye ni tetema kare kore ndi mu bambere mu bahoga batanu bambere bafisingidi ngaha mu Burundi ibisusu rero ndabona mu misiza bizobavura binsaba kwambara amafimi kugira nze ndayibona muri rugagamisha ariko wajitokura uravuga nabi ako kanyuma ariko kabi ndabibona muri rugagamisha hanyuma reka tugaruke ku baririmbyi wavuze ngo mu Rwanda abaririmbyi bariko baratera imbere kubera leta canke umuyobozi bariko barabashigikira muri Tanzania nico kimwe baratera imbere kubera umuperezida canke naka bariko barabashigikira ariko natwebwe mu Burundi wanashaka turateye imbere babaye ducuruza imiziki ikagugwa n'abene gihugu imbere yuko bayivuza byo bari byiza kuko abandi aho badusigiye naho kandi nibaza yuko abajeje kubitunganya nabo bariko baravyumva baza babikorere ko kugira ngo baje kubikorera n'abandi hanyuma kuri YouTube naho urabizi ko hari ikibazo c'abantu dukoresha udutelefone agakonegisiyo bukiye bugasanga kandi nitwibagire n'abantu rega ni bakeyi ubonye Diamond yasohoye indirimbo akaba afise imiliyoni 3 z'ama views Satubina wagasohora indirimbo akaba afise umuliyoni w'ama views burya barangana
barangana kubera abarundi baba ari bakeyi miliyoni 10 na zingahe ntuzigereranya ni miliyoni hafi 60 z'abatanzania muri abo batizo zitatu zavuye muri 60 baba bakoze natwebwe ubu miliyoni umwe wavuye mu miliyoni 12 baba bakoze cyane niko bimeze rero duhagarariye aho nyene ndashaka kubaza nuwahe muririmvyi w'igihangange ngaho mu Burundi wewe uvuga ati uyu niwe gihangange ahari bahora bavuga ngo la charité bien ordonnée ngo commence par soi-même abona abafarasi ni kuvuga rero uw'igihangange akomeye mu Burundi naca nivuga biheri wanje mugabo sivyo kwe ko tuvuga ati no kwiherako wiherako nyene utera ubureza arabwibanza no kwiherako ariko mugabo rero tugarutse mu buzima bwa misi yose mu Burundi oya ntawe igihanganga ari mu barusha abandi ntawe igihanganga hari oya ntawe barahari ibihanganye ni byinshi muga ntawe urusha abandi ko akunda kuvuga ngo ihangange ni mutama big fizo hariho barejande mu ni legende ku rugero rwiwe yarakoze kandi ntubari ko arakora ni legende ku rugero rwiwe erega kandi ni legende mu vyaririmba Satubi nawe ashobora ko ni mareshali ni mareshali bugana wenye ni mareshali ku rugero rwiwe kuko kiri kuri wenye nimba amaze kuririmba akaba aririmbye imyaka ingahe ugerageze ko nawe wenye ni gihangange MB data ni gihangange wewe ushobora kuvuga ati Tabo J nawe wenye ni gihangange hanyuma rero bujye kugira uturi umuririmbye neza w'igihangange tomurondera kundwi ntawotora ujya kuko urashobora gusanga muri inondwe naka yakubise ikiziki neza kimeze neza ugasanga niwe gihangange mu gihugu muri inondwe ugasanga niwe gihangange Fizo asohoye Superman ugasanga niwe ari gihangange muri niwe ari top Double J agaca agenda hari agahora buke agaca vyura akantu bita ngo ncokoza agaca zakaducokoza agaca bigihanganye muri iyo ndwe mugabo kameme nubwo biruko ariho abantu babatama twigira ko umuziki bibyamamare kandi ubwamamare babumaranye igihe kinini abo rero urumva ntibivuze yuko tudakwiye kubigira ko tukabigira ko bariko barakura muri kino gihe bakabigira ko bakaza baratwibira akabanga bakaza barabibira ibanga bavuga ati none mwe mwakoze gute kuko nimba Satuba kiririmba indirimbo umusi gakundwa hari abantu benshi bazimye ni benshi rero benshi gose tutaziyo bari kubaraje kubita ikiziki ukaza wumva yuriye n'indege hanyuma kuri bya bindi by'abaririmbyi mu kwamamara canke mu guterera mu iterambere ry'igihugu urazi yuko umuririmbyi hajya abaririmbyi barakomeye ariko abantu benshi ntibavyemera mugabo wewe uravyemera je navyemera gose abaririmbyi barakomeye cyane abantu benshi ntibavyemera mugabo abaririmbyi barakomeye uzurabe drama tagiye gufata indege n'umwana muto yababizi n'umwana ari asha umwana atanguye ishuri mu kwicenda yatanguye le 18 ariko abazi yuko Dramati yagiye gufata indege ariko wewe nk'ubu usanga turiho turavugana utazi ko perezida ari hanze yashoboka oya je nageze kubimenya wewe kubera umunyamakuru je nabimenya ariko ni benshi batabizi kubera umunyamakuru urabizi ni benshi urumva rero abaririmbyi usanga bazwe cyane mu gihugu gose kandi si mu gihugu gusa n'igihugu afashe urugendo igihugu agiyemo kujya ku ntabagiye guteramisha abantu bakamusanganira ku kibuga c'indege iki bijya birahagateka igihugu yavuyemo kuko bituma umuzungu hari yarabaza ati uwo munware ajava he mu Burundi bariko barakura abantu ku kibuga c'indege ngo Satuba rengana tajava kajya kantu reka karaduha igiteka karaduha ni mu Burundi neza cyane karaduha agateka n'intuzenyana n'igihugu karagiha agateka rero leta ishiremo inguvu ishiremo kuboko
ibashigikire idushigikira itegerezwa vraiment ibirimo antuka kuko nk'ubu unye urabona yuko Bruce Melody yaraje mu Burundi abantu bose barabimenye baca bahungabana ego abadugije idarapo ry'u Rwanda hajya rero yaratwinjije n'igitego ego n'igitego mwe nk'abanyamakuru muhanura abandi baririmbyi nabo batera igitego hariya hakujya ntavuze n'izi oya bategerezwa minjira ko ni hatare riko nahigiye ejo tuzokwakira ikindi camamare oya ariko ahubwo nyene nshaka kubaza akabaza wogira icuvuze ku giteramo ca The Ben na Big Fizzo na Satsby gira kantu ukivuzeko buriya rero aho hantu muri ruzokwaka uravyemeza nawe imfizi zigwaniye muga ntizoba rikomba kameme ni nka komba mu bisanzwe tuba twagiye kuryoherwa tuzokompara amajwi reka twebwe tuba tubimenyereye hajya dukompara amajwi mbe warabibonye ngo kuri table ngo ni imiliyoni 10 ego kuri table y'abantu bangahe 4 batandatu ndabivuze batamaye kiraka kandi ndi kubyunguka naco basi reka tuve kubicisha nko kuko ndazi abariko bararaba iki kiganiro benshi niyo bazoba bari kandi nizeye ko nawe ari uzobuwe jewe ni uzobuwe zoba ndi imbere table ya VIP miliyoni 10 guys uyu muntu ndamwipendekezako mu nyungu wewe ntusabe nimero muri commentaire ndagusavye oya bava bansaba nimero ugira uzoba ari hi kuko benshi bati nk'ama message nimaze imisi nakira ngo ndagusavye ngo uzonyinjize mu giteramo ca The Ben n'ivy'igihugu bose baraza abantu bose baze byose n'ivy'igihugu baze binjire batarije bo baniga mu bintu by'abandi urumva ko aratumira ku buntu rero wewe oye baze bahagarare ku muryango bajya imibu nta kibazo oya bazinjira nta ngorane ego hanyuma cyo giteramo vraiment tukirindiranye igishika twese niyo tuzoba turi cyane gushigikira ariko na The Ben nawe nyene n'uwe wacu yaraduteramishije mu myaka iheze kandi n'ubashaduteramisha kandi yari umufana wa Big Fizz aravuga n'uturirimbo turyoshe burya ego tuyo burya hajya turaryoshe je mpora natwumviriza buke kandi nawe ngo yari umufana wa Big Fizz nawe uratuzi ndatuzi Big Fizz rero burya n'umutama mu karere ico shosho n'umutama mu karere aba bose bamwigiye ko mu Rwanda bamwe bamwigiye ko ba Meddy ba The Ben abizi ba Diamond bose bahora bamusaba udukorabo yego ujya ni mutama turamubaha ariko rero kubera yuko kuri uwo munsi bazoba bari kuri stage imwe kimena ariko ndavuga ati umwe wese n'igihangange mu buryo bwiwe kubera bazoba bari kuri stage imwe kandi bose bazoba bafatanirije hamwe kuza kuturyohereza umunsi jewe sinzoba njejwe karasema wapi nzogenda ninywera akanyobwa kanje hanyuma nezerwe umunsi wanje baburyoshe amina umunsi haje ujya munsi nije nzoba ndi boss kubarusha bajya bari kuri stage nzobarusha n'amafaranga nzoba nabaruta kuko baja hariya bagatamba bakaryosha bakabirinda ugumba urabizi ikintu cyose bakora baranaraba iyo nicaye ko nanezerewe wani uruzo mu boss ahubwo y'igihanganye amafaranga yanje narisha bararaba ati nanezerewe bararaba ko nanezerewe ariho umwami yarakomeye sinimbuye igihugu niyo zaratuma ko abaririmbyi bibihanganje baba Chris Brown bande ba Beyonce tingo icare hagaranga ririmba ndyohigwa naje je musinzo naje ndero nk'amafaranga mwitegewa abantu bafite impano muzoza muraza kundirimbira naje ndyohigwa musinzo nzozinduka nzoba nicaye imbere ndababwire ati ririmba nanje ndyohigwa naje ni kuni nzobandi yo mana nzoguhadunyuri uzobukozesha kandi tuzicarana mazi nzoguhadunyuri tuzicarana nawe uryohigwa tuzicarana kuri irya table ubeho uceko nzocako ego so ndashaka kwanza mbwire abakunzi bo kumugwa media ndababaza ati waryohewe ni TV yabo boreka kuryoherwa bategeza kuryoherwa kandi muri commentaire uvuga ati naryohewe link Arlene Alu Miss Mafseri musumerwa amenyo maso y'inyana uraza ho kavuye ku maso y'inyana none mbega iryo zina maso y'inyana iryo zina ni gute urivuga utajyanditse
amaso y'inyana iryo zina ryawe ko ari rirerire rinkarirene arumisi mafyeri musumene gwa menyo amaso y'inyana reka izina bwaryo ryujuje igitabo ndabigusigurira we ntugira ikibazo ntituri kumwe none tuzogiga mu mashuri ego nzogigira mugabo rero rirakwiye no kwigishwa kubera yuko wewe umuntu ariko araraba dufise byinshi byo kukwigirako gose bama bariko barabivuga ngo burya uriya muntu ako kabanga urakoze kukabibira je naye nagahoze bazovyiga badashaka ko barekera akazi kawo Miss Mafyeri ego so murakoze cane Jidok murakoze namwe mwakoze cane guteramisha abakunzi bo ku Mugwa Media TV cane gose kandi muzogaruka none dusuye kubakenera abakunzi bo ku Mugwa Media TV nibo twateramishije ariko twateramishije isi yose bien sûr kuko n'abatarabakunzi umunsi barababaye abakunzi aho mwavyumvise abakunzi ndabasabe gusa baze kugenda hariya bagira utuntu twasheya nyene n'abataraje ego bashikirwe nakakantu ati kando subscribe tere baduhe muduze munyarutse Miss Mafyeri akomeze kubakorera ibintu byiza cyane fresh hanyuma rero sinoreka kugarukaho ko ndi muhira okay ndagukunze cyane merci ku Mugwa Media TV ni muhira turi hano uzukore ku nkomishwashwa gusa urakoze cyane nawe so yali link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafyeri so big up